Mu gihugu ca Tanzania ibintu bikomeza kuba bibi cyane, bikomeza gufata iyindi ntera, aho umuririmbyi Diamond Platnumz yoba yahanaguye canke yafuse amavideo yose ku rubuga rwiwe rwa Instagram ya supportinga Samia Suluhu, perezida wa Tanzania. Rero bikavugwa ko kandi yoba yafashe umuryango wiwe akaba yamaze kuvana mw'ico gihugu. Ati none byo byose biterwa niki? Reka mbanze nkwibutsa ubanze ukore subscribe kuri channel yanyu, ahamaze tugiye kubana mwa kino kiganiro. Nitwa Taisi the Classic. Wewe wayikoze nawe ndakwibutse kuri umuntu w'agaciro, ahubwo ico usabwa ari gukora share, like hamwe na commentaire. Hama ndakwibutsa ko channel yanyu ari Black Entertainer. Ati bimeze guti? Ku munsi w'igenekerezo rya 29 hari hatunganijwe amatora mu gihugu ca Tanzania, aho kuba amatora bihinduka mandamano kububera abanyagihugu bo mw'ico gihugu bobo bavuga ko batagikeneye umuperezida wabo, bamurambiwe. Bakavuga ati nta kuntu hoba hari amatora hanyuma nawe agacaza gupfunga abantu bari muri opposition canke abantu boba bahanganira kuba gutwara ico gihugu. Rero bituma abanyagihugu baja mu myigaragambyo bavuga ati nta butungane buhari, nta butungane buriko burakora, kuko nta kuntu umuntu yoba aje gushikiriza imigambi yiwe canke ashaka gushitsa icyumviro ciwe mwoca mumufunga. Rero ibyo twabirambiwe, ntabyo dukeneye, ahubwo dushaka igihugu ciza, igihugu kirimwo ubutungane, igihugu kirimwo umutekano, kandi niho twobasha no gushika kwiterambere. Ukabona ko abanyagihugu bose bari bakwiye amabarabara bagenda baravuga Mama Suluhu Masko, Mama Suluhu Masko, tunataka nchi yetu. Amajambo agiye atandukanye bagenda bavuga, ubona ko neza na neza batari bishimiye ivyo byaraye bibaye. Kuva ku itariki ya 29 barakomeze na mandamano gushika ku itariki 30, ari ku munsi w'ejo haheze. Ubona ko batigeze baruhuka, ubona ko bagiye bakora ibitandukanye, bakabomora, bakaturira inzu z'abaririmbyi bamwe bamwe bagiye babamariza. Baraturiye nk'inzu y'umuririmbyi Jux, baturira inzu y'umuririmbyi Billnass, aho ubona ko abaririmbyi benshi bagiye batandukanye bashobora kuba banagize ubwoba kugera kuno mwanya tuvugana. Abantu b'abaririmbyi bari muri entertainment bashobora kuba bagiye harimo nka Mbosso, Zushu, Diamond Platnumz na wene ashobora kuba yamaze kuva mw'ico gihugu, kubera ibyo ariko arabona ntabwo yari bwabibone. Aho ubona ko abatanzania bo bavuze ati ibi bintu ntabyo dukeneye, uno mugore agakatwaro yiwe ni yagasuzuguro, ntabyo dukeneye. Rero ubona ko ibintu byakomeje gufata iyindi ntera gusumba uko byari bimeze. Ndakubwira ko uno munsi nahone hatunganijwe mandamano, ariko reka turindire ntituzi ngo biza kugenda gute canke ngo biraza kurangira gute. Hama nkakwibuza ko iyi mwari kumwe ni Black Entertainer, hama uwo mwari kumwe ni Taisi the Classic. Hama nkakwibutsa ko utarakora subscribe wakora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share. Ndakwibutsa nawe wayikoze kuri umuntu w'agaciro, uri ikirumara kuri ino channel yanyu ariyo yacu. Hama ndabahaye agahwane aho muri mwirigwe neza.